ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro wari ubizi. Uyu munsi tukaba tugiye kubayagira kuri Sékou Touré yaharaniye intahe yo kwikukira kwa Guinée. Sékou Touré niwe yatanguye kubahuka abazungu asaba ko hoba ukwikukira kunyaruka. Yabwiye De Gaulle yararongoye igihugu c'Ubufaransa ari naco cabakolonije ati twofuma tubaho dukenye ariko tukagira ukwigenga hako twogira ubutunzi maze tukabaho nk'inyagano. Mu Gifaransa yavuze ngo nous préférons la liberté de la pauvreté que la richesse de l'esclavage. Ido nido ni muri iki kiganiro. Jewe ndi Isidore Habonimana akaba ari je ngiye kubashikiriza kino kiganiro, ariko ndabasabe gufyonda kuri subscribe kugira ngo muba bambere kuronka ibiganiro vyacu. Muce mwongera mufyonde kuri aho hakengera ikazi ruhande mutibagiye kubisangiza abandi. Ahmed Sékou Touré yavutse ku igenekerezo rya 9/0 umwaka w'igihumbi kimwe amajana 922. Avukira ahitwa Faranahe mu gihugu ca Guinée. Uyu mugabo yamuka mu bwoko bw'abamandenge. Sékou Touré yatanguye kwiga ku ishure ry'Abarabo aho yiga ivyigwa vy'ikorohani. Iruhande yaho ariga ku mashure y'Abafaransa. Yahavuye kandi aja kwiga ku ishure ry'imyuga Lycée Technique de Georges Poiret ku mugwa mukuru i Conakry, ariko kuri iryo shure baramwirukanye. Ico gihe yari afise imyaka 15 y'amavuko. Yagirizwa kugumura abandi banyeshure. Ni mu gihe bariko biyamiriza ifungurwa bahabwa kuri iryo shure. Inyuma yaho Sékou Touré yaciye aguma yiga ivyigwa vy'imbagarabwonko vya gikomuniste, philosophie communiste. Imbere yuko igihugu ca Guinée kironka intahe yo kwikukira, Sékou Touré yakora mu vy'amaposita. Ico gihe yaranipfuza kuba umurongozi muri ico gisata, ariko ntivyakunze. Ayibonye uko aca yigira mu vy'amasendika. Umwaka w'igihumbi kimwe amajana 945 niwe yari umunyamabanga mukuru w'urunani rw'abakozi b'amaposita. Iruhande y'ivyo yabaye mu bashinze umugambi uharanira intwaro ya demokarasi muri Guinée. Nayo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 957 acashinga ihuriro ry'abakozi Travailleurs d'Afrique Noire. Mwaka w'igihumbi kimwe amajana 956 Sékou Touré atorwa kuba umushingamateka muri Guinée. Aho hakaba hari mu nama nshingamateka y'intwaro y'abakoroni b'Abafaransa. Yongera kandi aba umukuru w'igisagara ca Conakry. Mu gihe bamwe mu Bafaransa bariko bagerageza kuyaga n'abanyagine janye n'ubugene boronka intahe yo kwikukira, General De Gaulle yari umukuru w'igihugu c'Ubufaransa. We ntiyavyumva neza, ahubwo yashaka ko Guinée yoronka intahe yo kwikukira buke buke, mu gihe abanyagine bobo bishakira ukwikukira kwihuta. Niho rero nawe yahitamo kwishikira i Conakry ku mugwa mukuru wa Guinée kugira ngo abemeze ko boronka intahe yo kwikukira buke buke. Ashitse yasanze abanyagihugu barongowe na Sékou Touré bamurindiranye agashavu kenshi. Igenekerezo rya 25 Myandagaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 958 niho indege yari ireruye General De Gaulle yagwa ku kibuga c'umugwa mukuru Conakry. Ahari isinzi ry'abantu. Bano baja mu byo gukoma amashi, ariko aha benshi baribaza bati mbega ayo mashi yakomerwa De Gaulle canke Sékou Touré. Bidatevye rero niho mu masaha yo kumuhingamo Sékou Touré yambaye ikositime y'igihugu yashikiriza ijambo ryiwe. Muri iryo jambo Sékou Touré ntiyigeze ajya umunwa ivyo abanyagine bashaka. Mbere ya De Gaulle yagize ati twofuma tubaho dukenye ariko tukaronka ubwigenge hako twogira ubutunzi ariko atabwigenge dufise. Muri aho kanya iryo jambo rica riba nk'ururirimbo, kuko abanyagine bari aho bose niryo jambo baciye baguma baririmba. Sabo gusa kuko Sékou Touré inyuma yo kutajya umunwa imbere ya De Gaulle, abandi banyafrika bose baciye bavuga bati bwa bundi we uri umugabo. Acaboneka nk'icitegererezo mu gukunda Afrika. Mbere ngo bamwe mu ncabwenge zo muri Afrika bari basigaye baja kwa Sékou Touré kumusaba impanuro. Kenshi yama ari kumwe na Kwame Nkrumah uharaniye intahe yo kwikukira kwa Ghana, co kimwe na Emery Patrice Lumumba muri Zaire,
ariyo Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Sékou Touré yama yatumiwe mu manama atandukanye yo muri Afrika. Aha twovuga nk'amanama yaba mu ntumbero yo gushinga umuryango w'ibihugu by'ubumwe bwa Afrika. Nico gituma yari afise ivyifuzo yuko umunsi umwe yotwara uwo muryango. De Gaulle n'ishavu n'akantu atereka ndabivuge n'ijwi rirenga, ukwikukira kwa Guinée kuri hafi. Ati nta muntu agiye kubabera intambamyi, umwanya uwari wose murashobora gushikira intahe yo kwikukira. Ubwo nyene De Gaulle acava mu nzu bariko bakoreramwo inama, mbere asanga yibagiriyeho n'agakofero yari yambaye. Acavuga ati burya abanyagine ndababonye, ati ubu ntitukiri kumwe, ntihagire ikintu na kimwe musubira kubaza Ubufaransa, ni mwigenge turabonye ivyanyu. Bukeye bwaho imbere yuko De Gaulle yurira indege imusubiza mu Bufaransa, yahamagaye Sékou Touré maze amufata ku bitugu, amwubika kw'ibiganza, acagira ati ndakwipfurije kuroranirwa nyakubahwa mukuru w'igihugu ca Guinée. Niyo mpamvu rero mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1958 nyene abanyagihugu bo muri Guinée bansi bwizwa nshingiro ryari rishigikiwe n'Abafaransa, ryashaka ko habaho kwiyunga kw'igihugu c'Ubufaransa co kimwe n'igihugu ca Guinée. Abanyagihugu bo bagira bati twe twishakira ukwikukira kunyaruka. Mbere na Sékou Touré yari yahamagariye abanyagihugu gutora oya, maze Sékou Touré aca bakarorero k'iyindi migwi y'ibihugu bitandukanye muri Afrika byashaka kwikukira, kuko bamaze kubona ko Touré abishitseko baciye bavuga bati bwa bundi birashoboka. Uko kwikukira bashaka bakaba bahavuye bagushikako mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1958, aho igihugu ca Guinée kikaba caciye kiba mu bihugu vya mbere bironse intahe yo kwikukira. Kandi Guinée nico gihugu conyene mu bihugu vyakolonijwe n'Abafaransa cahisemwo kuvuga giti twebwe dushaka ukwikukira kunyaruka. Ni mu gihe ibindi bihugu vyabanza kurindira n'imiburabura imyaka 2. Perezida w'igihugu c'Ubufaransa General De Gaulle abibonye uko acafata Abafaransa bose, baba abafonctionnaire eka n'abandi bakora ivy'ubuhinga, bose acabategeka gusubira mu gihugu c'Ubufaransa. Ivyo rero bikaba vyaragize ingaruka mbi ku gihugu ca Guinée, na cane cane mu vy'ubutunzi, kuko bagiye batwaye ibintu vyose, byaba ibikoresho by'agaciro, mbere n'imigenderanire mu vy'ubutunzi urumva ko yaciye ihungabana. N'ubundi ivyo ntaco vyamubwiye Sékou Touré, kuko yagumye kuri ca civugo ati twofuma tubaho dukenye ariko tukagira ubwigenge. Nubwo Guinée yari ifise amatongo yimbuka, igihugu ca Guinée cagumye giharurwa mu bihugu vya mbere bikenye ku isi. Urumva neza ko Abafaransa bo bari bamaze gukuramo akarenge. Sékou Touré agishika ku butegetsi yaciye afata amahinguriro yose yari ahari y'abanyamahanga, maze ayagira y'igihugu. Abafaransa bayibonye baca batangura intambara ahanini ifatiye ku butunzi hagati ya Guinée. Babikoze gute? Bafashe abantu mu kinyegero maze bakaza barinjiza inoti za magendo kugira ngo bikunde amafaranga ya Guinée atagaciro. Mu nyuma Sékou Touré arateba arabona ko binaniranye, agerageza kongera kugiranira imigenderanire na De Gaulle, ariko biranga. Ariko Sékou Touré yabandanije arondera abagenzi aha na hariya, ko nko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1960 yaragiye mu gihugu c'Ubushinwa, urugendo yavuyemwo aronse ifashanyo. Aho rero niwe yabaye umukuru w'igihugu wa mbere wa Afrika agiye mu gihugu c'Ubushinwa. Inyuma y'uko kutumvikana hagati ya Guinée n'Ubufaransa, hagumyeho icuka mu gihugu ca Sékou Touré. Uyu akaguma yikeka abo mukura ku butegetsi, kumbure yibaza ko hariho abantu mu gihugu bashigikiwe n'Abafaransa. Nico gituma mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1965 yaciye afuta burundu imigenderanire hagati y'Ubufaransa, maze yagiriza Ubufaransa ko buriko bushigikira abashaka kumukura ku butegetsi. Yaciye atangura gutwaza umukazo n'iterabwoba. Budakeye na kabiri Sékou Touré acatangura gufata abatavuga rumwe nawe, aha yabagiriza gukorana n'Abafaransa mu gushaka kumutembagaza ku butegetsi. Aha mbere biravugwa ko abantu baharugwa mu bihumbi n'ibihumbi bishwe hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1954 n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1984. Abandi barata baromoka. Ico gihe Guinée kaba ari ico gihugu cavugwamwo abantu benshi bari inyuma y'igihugu, baharugwa ku miliyoni 2. Abenshi mu bafashwe bagenda gufungirwa mu ikambi yitwa Camp Mamadou
bafunguwaho ikaba yari yubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1912. Abafungiwaho nta numwe yahasohotse. Bamwe mu bacitse ku icumu nka Alpha Abdoulaye Diallo yari yahoze ari umushikiranganji ariko nawe akaba yarafungiwe aho hantu imyaka igera ku 10. Niwe yashinze intahe avuga ubugene bari babayeho muri iryo bohero. Yagize ati nduguriye kwa Mugina ushitse mu ikambi ry'Ibwaro baca bagushira ahantu mu cumba maze ukahamara iminsi 5. Aho rero wamara iyo minsi utanyoye eka atanico baguhaye ufungura. Ku munsi ugira 3 niho warengutswe. Barankubaguye ndasambishwa. Ismael Ture ico gihe cose niwe yariko aransambisha kandi nari mboshe ndiko minota. Ahejeje canamubwira ntiburya nubwo uri kurankorera ibi ndagukunda. Hariho ibateri baca bafata bahagenda bayukoza ku bihimba vy'umubiri bibaza ko bibabara kurusha ibindi. Mu minsi 15 namaze ndiko ndumvirizwa bampaye icononwa n'iconrya ku munsi ugira 5. Mu nyuma rero niho umukuru w'igihugu Sekou Touré ubwiwe yanterefona arambaza ngo mbega umerewe gute, nanje nti ni sawa. Acambwira ngo Imana ikurinde. Wanashaka nanje aho ngira ngo Imana yaranyumvise kuko niho Imana yaciye indindira ndugaye rwa Mugina. Ariko kandi nubwo yari kwaho nyanga agateka kazi na muntu yirukana abatavuga rumwe abandi abica, yagumanye ubwoba yikeka ko Ubufaransa bushobora kumuhindukirira. Niho haho rero wumva yaciye atangura kugiranira imigenderanire n'ibindi bihugu nk'Ubushinwa kuko wumvise ko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1960 yagendeye ico gihugu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1984 niho Sekou Touré yaryamira ukuboko kw'abagabo. Ni nyuma yaho amagara yaramukitse maze baca bamujana mu bitaro vy'Cleveland muri leta zunze ubumwe za Amerika kuko buno nyene yaciye asezera isi. Ico gihe mu gihugu hatangazwa imisi 40 y'ikigandaro. Yahambwe mu gihugu ciwe kwigenekerezo ya 30 ntwarante uwo mwaka nyene. Kuri uwo musi bamwe mu bakuru b'ibihugu bagera kuri 20 bo muri Afrika niho bari bibereye, eka mbere na George Bush muri Amerika yari yahishikiye. Uko rero byari bitegekanijwe nkuko ibwirizwa shingiro ryabivuga. Nyuma y'urupfu rw'umukuru w'igihugu ubumusubirira yacatogwa mu minsi 45 ariko siko vyagenze. Iyo minsi itararangira kwigenekerezo rya 3 ndamukiza uwo mwaka nyene w'igihumbi kimwe amajana 1984 akagwi k'abasirikare karongowe na Lansana Conté gaca kiha ubutegetsi ku nguvu. Ubwo nyene Conté acakuraho ibwirizwa shingiro eka n'ivy'umugambo umwe arabikuraho. Aho kagwi nyene bukeye bwaho gatangaza ko kagiye kubahiriza ibwirizwa shingiro n'agateka kazi na muntu. Aho bafatira ku ntwaro ya Sekou Touré ibintu byari byarabaye ndase kuko ku ntwaro yiwe ivy'agateka kazi na muntu wari nk'umugani.